Voilà. Aha bahita muri komine Gisagara. Aha ni kuri iyi ni zone Mishiha. Murabona neza yuko igihugu kiba kimeze neza. Rero iri barabara mubona iri rirabandanya gushika ku mupaka wa Tanzania. Aho urabandanya gushika ku mupaka wa Tanzania. Iri barabara mubona ndi kumwe na nyakubahwa chef de zone Fresh. Ni chef de zone Mishiha. Iri barabara rigera muri Tanzania. Igera muri Tanzania direct. Renga amakamyo arahaca. Amakamyo arahaca ku bwishi cyane gose. Ego amakamyo arahaca kubera iri ni barabara rigufinya cyane uvuye ngaha kuyu mupaka kugera i Bujumbura. Yego. Ni kuvuga ikamyo yo zivuye muri Tanzania ziciye ngaha urugendo rwagabanuka cyane gusumba aho gocha ikobero. Aha ni hagufi cyane. Aha ayo mupaka ungana Tanzania uvuye ngaha ugera Tanzania ahitwa gute? Ugera aho hita mu Rusagamba muri Ngara hatwagwa muri Kagera. Muri Ngara. Rusagamba niho ku mupaka canke muri Kibondo ahitwa Nyabibuye. Hari muri Kibondo twebwe ngahi wacu mupaka w'iwacu uhana mupaka n'intara zibiri zo muri Tanzania. Intara ya Kagera n'intara ya Kigoma. None kubeka uno mupaka twebwe nk'abantu usanga turi hari Bujumbura twumva cyane Kobero cyane tukumva Manyovu mugabo uno mupaka je ndatangaye sinzi ko uno mupaka wawe. Ni kuvuga ibintu byose mu ncamake bimenyekana ari uko bimenyekanishijwe. Ego. Hari byinshi twari tuzi ko bitabaho ariho kugera uyu munsi twamaze gutahura ko bibaho bivanye n'ukuntu banyenevyo abimenyekanishije. Ego. Rero iri barabara ni barabara wanashaka ni RN13. Iri turimo ni RN13. Ni kuvuga rero ni barabara rizwi mu bitabo wanashaka no ku makata atandukanye y'igihugu cy'u Burundi. Ego. Kuvuga rero cyo tuma ritamenyekana naje ubwanje sindabitahura kubera ni barabara riko ibyangombwa byose byankenekwa dowane ngaha irahari imiduga yodeduwanira boyirihiraho ikarikori amamoto ibyangombwa byose ariko gusa bivaye ni barabara ribidufise cyo gituma udashobora gukunda mugabo mu nyandiko ego rirazwi ko ari RN13 ribarabara irazwi cyane ribarabara rikomeye cyane na station iriho Gatongole oyiri iriho ni yakera se nishasha nishasha naco gituma mubona hataratunganywa neza ariko gusa bizoza kuko bivanye twogira ibindenze uko nibarabara naryo nyene nabyo nyene ico kimwe gusa bene gihugu barorohewe ko baroshora kuronka gatoro ngaha siko vyahoze oya siko vyahoze ibintu turabishima kandi bo tubashimira barazwi kuko batwihije gukora hama turakora atugisha gusaba ingurane turasaba ingurane umunsi urabona tivyiza biko biraza ahantu twagiye duca nabonye insinga zaguye bo Jean ziri insinga ziri hasi hoba hariko harakwegwa amatara canke n'umugambi wari uhari urahagarara. Umugambi wari uhari urahagarara bivanye n'ikibazo cabaye muri installation. Ego. Mu ncamake rero baraduhaye amatara ku komine ya kera ya Mishiha. Komine zitaraba zikeyi tutaraja muri komine ya Gisagara. Komine ya Gisagara kwerigizwe n'amakomine ya kera atatu Gisagara, Mishiha na Cendajuru. Rero komine Mishiha yari mu makomine yari yaroshezwe amatara hama rero mu nyuma twagiye tubona amapoto ahenagurika ushaka gusanga hari ikibazo cyo bacarabaye nta ubizi kuko ababijejwe ndaza mwora bikurikirana yego salama hama ibarabara guti ibarabara kuvuga ibarabara twebwe bari umugambi hari ibarabara kuko uravye inyungu zuba ziri muri no barabara nkuko mwavuze ati ni hagufi hamwe umuntu aciye ngaha n'umudandaza haba ku bitoro cyangwa iki abakenera inzira ya hafi kugira shikane ibidandazwa mugabo ndavye barabara twaciyemo
ndabona neza yuko nk'urugendo twogenze nk'iminota 30 twarugenza amasaha 2 cyane gose. None kugira ni yahe motivation mucamake yo haba kugira inyungu nyoni cyubahiro rya herukirino ego yagiye atwemereye yuko bivanye n'ukuntu abonye hano hantu mwaratera imbere ku muvuduko udasanzwe ego bati ibarabara kabisa murabo kuri habwa ego kubera yavuye inari twemereye turafise ivyizere n'amaburiburi burya yumaze kwemererwa ikintu ntibisa na cagihe utaburemererwa uja mu barindira ubure turi mu bandi barindiriye barabara rikogwa ushobora gusanga rero mu mabara ari mu mugambi cyagusanga batera agapapuro ejo gasanga irigi wacu niryo rije imbere yandi yose asanga natwe turashikiriwe nyamishiha hatagwa n'ivyo tubona ibujumbura ibyo tubona ikobero nini impaka itandukanye kwa twebwe uyu mupaka w'iwacu iyo umuntu ageze ku munzani hari muri biharamuro kuva ngaho iwacu no ku munzani ni birometero 34 ni kuvuga rero kuva ku munzani uji kobero ni birometero 117 ni kuvuga umuntu avuye aciye ngaha aji Bujumbura tugane n'abashoferi atubwiye ati nahari igibivu turashobora kuganya turashobora kunguka iritiro 30 canke 30 nizirenga zigitoro twaciye nk'iri barabara giwanye rimeze ukunyene abavuga ati rero hamwe byokogwa ni kuvuga kuva ngaha ni Bujumbura abanyamishiha muza muragenda Bujumbura murangura hama natwe Batanzania tuzadutora ibintu ngahi wanyu turiha kuri pafe tuja kudandaza iwacu cyo byoroha cyane ego none yoba ariyo mpamvu mbona abanyamishiha ngaha nyene mbona ko bari ku muntu w'iterambere ko ndavye nka presque nk'abantu bose bafite amapano solaire nta muyaga nk'ubu hari mugabo barafite amapano nta muyaga nk'ubu hari mugabo hari igito nta muyaga nk'ubu hari cyanyiki uno munsi mugomba mwubake ibiro by'umutumba bya kijambere bijanye n'imbono kazo demire karante kubatsira by'umutumba byo muri demire 60 tuvyubatse uyu munsi ba rero bifitaniye isano nico cizere mwahawe n'iryo jambo nyine cyubahiro yavumereye ati ahantu harakeneye barabara reka natubwire abanyamishiha twe turipanga twe turitegura kuryakira ni kuvuga tumaze kwemererwa ibarabara batubwiye ati n'amatara vuba araza twavuze ati reka tube turubaka azoze asanga twe twaramaze kwitegura cyadukonegita muca mukonegita kigatangura akazi kandi twatweneye kunwa ifanta iri iciye muri frigo twakeneye kunwa kujinja zabanje zica abandi bazicisha kandi twe turabarundi nk'abandi kandi natwe guravye nyene dusavyo tubera kubera turabakoze kandi twarumvise ivyo nyene icubahiro atubwira natwe tubishira mu ngiro kugira rero tubishire mu ngiro kurushirizaho n'abandi baza bavyiyumvamwo tegeza kubanza kubabwira ati ibarabara riraje amatara araje bamuri isuganya cyo bituma ubona ujya ngaho iwacu nta nyakatsi zihari amazu yose arasakaje superbati amazu yose asa neza ntimwibaze ngo ndababeshe murabona inzu zose n'amabati murabona vuga kandi abene gihugu bo ngaha basa neza nta nzara iri ngaha nta nzara ihari aha mwizoni iwacu nta nzara ihari aha mwizoni iwacu twebwe twabaye abambere bafase irya mbere mu gukurikiza umugambi wa nyene icubahiro ibi ni biki ibi bavyita ibihokwe returnesol ico kimwe no mu Kirundo ibi ni turnesol no mu Kirundo birabaho cyane ni turnesol kandi murabona yuko mu ncamake ataruko musanze akazuba katse ibiterwa birayagayaga naco gituma twebwe iwacu muri zone mishiha nta nzara ihari kuko umuntu yovuga ko afise inzara muri zone mishiha uwo muntu yoba ari umurundi aba ngaha muri iyi zone kuko twahereye ku nyumba 10 ku nzu ya mbere nyumba 10 zo turazigisha inye zigiye kwiteza imbere ingene zorima ibigori umuceri uko nivyo biba ngaha iwacu arima do base yo ngaha iwacu ni ibigori n'umuceri nyumba tirahaba ijumbu birahaba cyo gituma rero abene gihugu bo muri zone mishiha baratahuye ko kuzera inze ari icaha cy'inyanduruko egura ni matera shasha kabisa kandi ziba zarishe ikori twe turiri ibarabara rino barabara itume leta igera ku yindi ntambwe ivyo ni biharage n'inkori ibi ni biharage
ibiharage amateke byose birahari mu ncamake nta vyatsi bitaribwa ushobora kuvuga twebwe hano hari ivyatsi byose ni imboga amashugwe yose araribwa byose biraribwa ego iwacu nta ngorane ego urabona imyumbati ngaho ego abene gihugu basane ni sawa cyane neza cyane ego uri umuceri ni sawa mumeze neza voilà murara bene gihugu bazinduka ego bazinduke basa neza vraiment kwashi wacu ntibaho kwashi muri zone mishiha ntibaho kuko ni gitutsi ku muryango ego igitutsi muri zone kwashi twarayamaganye urugo rwose afite ibyo rufunga ego mutamanisa umaze imyaka ingahe ngaha aha agembana bita ku munazi ani ku ni muri zone mishiha naho ni muri zone mishiha 2005 ngari hameze gute 2005 sinari bwimuke ntari bwazaha nkiba muyinga sawa mugabana ko ari sawa kabisa bazindukira ku yaka yanze nari 50 habura wabonye biyoba imyaka yanze 60 habura imyaka 2 sawa mu ncamake zone mishiha ni zone ifise abene gihugu bava mu ntara zitandukanye yego ni kuvuga ibice 98 kwijana by'abene gihugu muri zone mishiha yego bavuye mu ntara zose zigize igihugu c'u Burundi ni kuvuga ngaha dufise abene gihugu bava Bujumbura bava mu Cibitoke bava Makamba bava Ibubanza bava Ingozi bava mu Kirundo bava Muyinga bava mu Rutana bava mu Ruyigi nabo ngaha rero cyo gituma rero twebwe n'icivugo dufise ca zone kivuga giti ubwishi bwacu ubudasa bwacu nizo nguvu zacu mwiterambere birama ni kuvuga nimba ubwishi bwacu ubudasa bwacu nizo nguvu zacu mwiterambere birama nimba uvuye Bujumbura twigisha ingene badandaza nimba wavuye mu Rumonge twigisha ingene bakora inzuzi hama tuzikore tutera amafi nimba waje uva mu Kirundo twereke ingene batera amateke nimba uva mu Kayanza twereke ingene mu Kayanza atasi bafise barimako mugo baduha ibiraya bikuri Burundi bwose mu ncamake ngaha nta macakubiri ahagaze ku cyari cyo cyose abaho nta macakubiri ahagaze ku cyari cyo cyose kuko amacakubiri ntaho yagirira ahubwo umuntu aza adasa namwe mu profita ko gutora kijya jazanye mwe mudafise twebwe ubwo bwishi aje kongerereza nizo nguvu zacu ubwo budasa bwacu nimba avuye Imakamba nizo nguvu zacu amakaca twereka ingene bakora uburobe cyo gituma mukanya kubereka uburobe ngahi iwacu buruzuye urumva nivyo bitwa ibikwankwa bisimba nkenyeye ibikwankwa bimwe batekera mu mitoto bimeze ukuntu biruzuye ivyo vyaje biva Ngozi Kayanza Imuyinga ha mu burobe nabwo gavuye Bujumbura buva mu Rumonge n'ahandi kuko bose ababikora bose ngaha bariho ababikora bose ngaha bariho twebwe ngahi iwacu muncabe tubayeho nk'ubuzima bwo mu bisagara bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi bwose buriho ngaha kuko ibyo bisagara byose birabisa abantu babiserukira ngahi iwacu umva mu ncamake mwebwe mwaramaze umva mwebwe muriho mwiteguye kuko urumva plus uko mwakira byinshi umva yuko aha haraba nk'ihuriro ni ihuriro ku buryo bibaye ngombwa ari nivyo mwojana hanze y'igihugu ko bironka muri tayari no kubitwara bisigura yuko nkaha badutebeje ahubwo turindiriye baduhe ivyo byankenerwa hama natwe turabe dukore ibijanye n'iterambere ariko kirazira yuko uhutisha ibintu yubu uhutishije inimero yawe itarashikirwa tusanga wononye vyinshi twebwe tugira abene gihugu igihugu kirazi ko tubaho kandi ahanye nico bamaze kuhagendera incuro nyinshi inaco gituma rero aratuzirikana ku mutima ariko Imana ntiragerayo vuga ati mishiha barashikiriwe bahe umwanya utaragera uwihutishije ucu bikoresha nabi safi twe turarindiriye kandi turindanye ikiza ndagushimiye cyane bwana Desole asema vumba ahandi ndahanu bita imishiha hari kuri ya soko hani tujya twakiro vy'umutumba nyene biro vy'umutumba byubake ngaho biro vy'umutumba urabibona hariya nabonye rero ibiro vy'umutumba rero bigomba byubakwa ya 2060 uyu n'umutumba si zone uyu n'umutumba umutumba uyu n'umutumba voilà
n'umutumba namagara mukuru w'umutumba aze hano ni umugabo utinda n'ijambo ni umugabo angana n'iyi nzu nyene konseye mukuru w'umutumba konseye nabonye ibi ni ibiro by'umutumba n'umukuru w'umutumba komera niwe tuje gushyigikira yego ibi ni ibiro byanyu safi safi